nk'uko twabicishije ku mbuga ntangamakuru y'ikigo OBR, igenekerezo rya 15 ukwezi kwa 10 ariko wita gitugutu ni isango rya nyuma ryo kumenyekanisha no kuriha umwimbu ku bikorwa byose biba vyakozwe mu gice ca mbere c'umwaka, no kuvuga kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icenda, ya mezi atatu ya mbere y'umwaka. Umwaka w'akazi niko tuwita, kuvuga kuva itariki imwe y'ukw'indwi gushika itariki 30 z'ukwezi kw'icenda. Ejo rero igenekerezo rya 15 gitugutu ni tariki ya nyuma yo kumenyekanisha no kuriha uwo mwimbu. Ikigo OBR rero kikaba gisaba badandaza bose bahoze muri ca kintu bita forfait, no kuvuga kuriha amakori n'amatagisi bafatiye kuri novuga nti kuri forfait batabanje kugira ibiharuro, yuko boza kumenyekanisha umwimbu imbere y'iryo tariki, no kuvuga imbere y'ejo isaha 11, kuko inyuma yaho hisunzwe amategeko umuntu wese atazoba aramenyekanisha uwo mwimbu azoca atangishwa ihadabu y'amafaranga 100 kuri iyo declaration. Hanyuma hariho n'ibindi bihano usanga bitegekanije, nko kuwa uzoba yamenyekanishije hanyuma ntarihe onya azoharurirwa 10% yayo yamenyekanishije kandi atarishe. No kuvuga rero n'akaryo keza ko gutera kamo abadandaza na cyane bamwe bahora muri forfait kugira ngo baze kumenyekanisha uwo mwimbu. Aka kamo tugatanga twisunze itegeko rigenga amakori n'amatagisi yo hagati mu gihugu, itegeko riko rirashigwa mu ngiro kuva mu ntango z'umwaka. Na akaryo keza rero ko ngo dushikanira akakamo yo gategerezwa kuja, kuko benshi ntavyo bazi yuko iryo sango rihari, naho tugerageza kubibabwira. Hariho bamwe sinovuga benshi, ariko hariho bamwe akakamo umenga ntibakumva. Igice coba giheze ikigo OBR kiraca mu ntara zitandukanye z'igihugu. Utunenge twibonekeje nuko vy'ukuri aba badandaza bahoze muri forfait batitabira kano kamo nk'uko bitegerezwa, kuko benshi basaba yuko ikigo OBR ngo cobaho ikindi kiringo ngo cyo kwiyumvira, ngo gutunganya ibiharuro, ngo kwiga, ngo gusoma neza iryo tegeko. Ariko iryo tegeko kugira ririnde rijaho nuko riba ryaganiriwe n'inzego zibijejwe. Akanenge nako onye ko kutitabira ku rugero rushimishije akakamo ko kuza kumenyekanisha umwimbu no kuriha amakori n'amatagisi bijanye. Ivyo vyibonekeza kuri aba badandaza bavuga yuko ari bato nibo bari bamenyereye dufate uburyo bwa kera bwo guharura amakori n'amatagisi, umenga barakwega amaguru kuri ibi vyerekeye kuza kugira declaration buri mezi atatu. Nakaryo keza rero ko kubabwira baze bose batarindiriye yuko umuntu abanza gusoma icyo amategeko avuga ku vyerekeye ibihano.